Nitekano n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mubandanya kudukurikira mu biganiro n'amakuru dutoza umwanya ku mwanya. Mwese mudukurikira muherereye ku mugabane w'abanyaburaya bari ngaho ku mugabane w'abanyamerika, mwese kandi mudukurikira muherereye mu bihugu vy'ibibanyi, abari mu buseruko muri Tanzania, mwese mudukurikira muherereye mu burengero bw'igihugu cacu Burundi, muri Repubulika y'intwaro rusangi ya Kongo, mwese mudukurikira muherereye mu buraruko mu Rwanda, abari ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbiri, imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye, mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri, amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizaje bigushikira aho uzoba uherereye hose. Amakuru azindukiye ngaha mu gihugu cacu Burundi ni amakuru dutangurira mu rwego rw'umutekano. Abanyagihugu bo mu ntara ya Kirundo baratekewe n'icoba gikomakomeye cane inyuma y'abasirikari benshi cane bariko bararungikwa muri iyo ntara ya Kirundo, cane cane muri komine Busoni, zone Gatara. Iyo komine ihana urubibe n'igihugu kibanyi c'u Rwanda. Ngo hariko hari imyerekano y'abo basirikari bariko barakizura, abandi bagenda banyuranyurana irya nino, hakaba kandi hari n'imyimenyerezo y'imbonerakure imaze imisi itari mikeya, isaga indwi zibiri zose ziraheze izo mbonerakure ziriko ziragirishwa imyimenyerezo ya gisirikari, bakaba batekewe n'icoba ko ubutegetsi bw'igihugu c'u Burundi bufise umugambi wo kugaba igitero ngaho mu Rwanda. Abo banyagihugu bo ku mupaka bakaba batekewe n'icoba ko mu gihe Uburundi bworamuka bushoje intambara ku gihugu c'u Rwanda bishobora kugira ingaruka zikomeye cane, u Rwanda rukabahindukirana canke rukabasubirana inyuma. Abo banyagihugu baturiye umupaka za komine ya Busoni bagaca aribo bahahurira n'ingorane akarambaraye bashobora gukwegerwa n'abategetsi bibereye i Gitega ndetse n'i Bujumbura. Amakuru kandi yandi tuza kubashikiriza, hari umutama amagara amukitse muri bohero rikuru rya Mpimba. Uwo mutama akaba afise imyaka isaga 79, aho yarwaye akaremba, aho yari yabazwe mu bitaro agaca asubizwa mu bohero rya Mpimba ubutarariye. Ivyo vyose bikaba ari ingorane ziri mu mabohero atandukanye, aho abagororwa canke abanyororo bariko baragenda babandanya kugwa muri ayo mabohero. Abenshi batari bake ngaha mu gihugu c'u Burundi, cane cane abanyapolitike, bakaba basaba abategetsi b'igihugu gusubirira no kugarukira kuri abo bene igihugu bapfungiwe muri ayo mabohero, bakaza bararonswa uburenganzira bwo kuja kwivuza. Naho kandi abarundi bari ngaho mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo, cane cane abasirikari barungitswe kuri ubwo butaka kugwana n'umuhari wa M23, baratangaza ko barambiwe n'izo ngwano ziriko zirabera ngaho muri ico gihugu, ngo bivanye nuko igisirikari ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo FARDC ngo naco kiboneka ko nta nguvu gifise kandi kitipfuza no kubandanya kigwana izo ngwano. Bakabona ko abarundi nabo bakabaye baheba izo ngwano bagataha bakagaruka ngaha mu gihugu c'u Burundi. Abenshi mu batari bake bagenda bavuga kuri ico kibazo gikomakomeye cane kiri muri kano karere k'ibiyaga binini, bakaba bavuga ko Uburundi, umukuru w'igihugu yaciye afata ingingo yo kurungika abo basirikari ngaho mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo, atabanje kubaza inama nshingamateka na nkenguzamateka ko barizo zitora iyo ngingo yo kurungika abasirikari ngaho
ngaho mu gihugu ca Kongo. Bikaba biboneka ko rero ingorane zose abo basirikare bariko barahurirayo nazo ngo Varisito Ndayishimiye akwiye gufatwa agapfungwa, agasobanura ukungene yarungitse abasirikare ngaho mu gihugu ca Kongo bakaba baragiye gupfirayo mu kindi gihugu atari igihugu c'u Burundi bariko baragwanira. Ni mu gihe kandi biboneka ko ivyo Varisito Ndayishimiye ari kwenyegeza umuriro aho arimo arateranya abavandimwe baturanye canke ibihugu bituranye igihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo mbere n'igihugu kibanyi c'u Rwanda, ngarabandanya gushuka abakongomani no kubahenda ko abazobafasha kugwana iyo ntambara ngo kandi biraboneka ko nawe iyo ntambara atayishobora. Biramutse ari igihugu kibanyi c'u Rwanda cateye canke cagavye ivyo bitero ngaho muri Kongo, abo bose bokabaye baratsinzwe uruhenu baratashe ata numwe akiri ngaho muri gihugu ca Kongo. Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye rero arabandanya kunyinyurana n'umukuru w'umugambwe CNDD FDD uyu ni Nyeniteka Colonel Veriano Ndikuriyo ngo biravugwa ko ariko aratega imitego ikomakomeye cane Varisito Ndayishimiye ngo ku buryo azoja kugera igihe c'amatora, igihe c'imyiyamamazo abarundi bose barahejeje kwanka uyu mugabo umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ariko arakurura urwango canke ari kwegera urwango ku barundi hafi ya bose abo ariko aramarira imiryango hama agaca avuga amajambo atagira ibikorwa. Ndayishimiye ngo ni umuntu aboneka ko afise amajambo mugabo ariko ibikorwa bikaba ntavyo. Abarundi benshi barasaba ko Varisito Ndayishimiye yofata ingingo nk'umukuru w'igihugu, izo ngingo kandi zikaba ingingo zibereye kandi izo ngingo zikaja mu ngiro. Barasaba kandi ko yogarukana abasirikari yaciye arungika ngaho mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo kandi abaciye baburirayo ubuzima abaryango babo, ababuze ababo bagahabwa indishi y'akababaro bivanye nuko baciye babura ababo kandi aribo babaronderera bari bafise ubuzi butunga imiryango yabo. Bagasaba ko umukuru w'igihugu yogarukana abo basirikare kandi hagakorwa ilisiti canke urutonde rugaragaza ababuze ababo mbere n'inyishu bagomba guhabwa nk'indishi y'akababaro. Ni mu gihe Varisito Ndayishimiye we ivyo abarundi bariko barasaba ata kintu na kimwe yumviriza canke abandanya ashira mu ngiro. Aravuga ko ahubwo babandanya bakora andi malisiti y'abandi basirikari n'imbonerakure bagomba kurungikwa ngaho mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Muri iyi ndwi iheze abasoda 8 harimwo abasoda 2 imbonerakure 6 baragandaguwe mu biro vy'iperereza baca bajanwa kugandagurirwa mu Gatumba. Amakuru yo kwizigira abo bantu 8 bagandaguwe ku itegeko rya General Ildefonsi Habarurema, uyu akaba aramutswa iperereza kandi akaba akorera mu biro vy'umukuru w'igihugu c'u Burundi muri Ntare Rushatsi. Abatari bake barabona ko ivyo abo bategetsi bariko baragira batangura kugandagura abasirikari banse kuja ngaho mu gihugu ca Kongo, abandi bageze muri Kongo bagaruka bagapfungwa, ngo biraboneka ko ari ugutera icoba abandi basirikare kugira ngo uwuzokwanka kuja muri Kongo azaba azi ko ivye biheze ari ukumugandagura. Benshi baciye banka kuja ngaho muri Kongo barapfunzwe, abandi babugwa irengero, abandi kuri ubu ngubu ntawuzi aho baherereye n'aho boba bapfungiye. Bikavugwa ko ubutegetsi bwa Gitega, ubutegetsi bwaciye bufata ingingo yo kubapfunga no kubugaranira iyo hatazwi
ko kandi umwanya n'umwanya bashobora kubagandagura bakabesha ko bagiye mu gihugu ca Kongo akaba ariyo baciye bagwa. Ni mu gihe bari baciye banka kujabuka uruzi Rusizi imbere n'amazi y'ikiyaga Tanganyika. Baraciye bagirizwa ivyaha vyo kugarariza. Ivyo nivyo baciye bagerekwa ko bugararije amategeko y'igisirikari. Bikaboneka ko rero ivyo abategetsi b'igihugu bariko barakora ari akamaramaza gashobora gukwega akarambaraye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Biraboneka ko abarundi benshi barashavuye, abarundi benshi barafise inzara, ubukene bukomeye, ubuzi bwarabuze. N'abagira ico bakora ugasanga abategetsi barababushabusha canke baratuma badakora uko bakabaye bakora. Ivyo vyose ngo bikaba bibandanya gukurura urwanko hagati y'umukuru w'igihugu n'abarundi abanyagihugu ba ntahonikora. Ndayishimiye abenegihugu b'abagwizatunga yarabakenesheje. Ivyo biraboneka ko vyose ari ugukurura abansi Ndayishimiye ariko arikururira canke arikwegera. Uyu nyeniteka Colonel Reveriyano Ndikuriyo abandanya amutega imitego bivanye n'uko ngo nawe ashaka kuzoba umukuru w'igihugu c'u Burundi akaba yazokwiyamamaza mu gihe bazoba bagiye mu myiyamamazo. Harabura umwaka umwe kugira ngo Varisito Ndayishimiye hategurwe andi matora ngaha mu Burundi. Ivyo vyose rero bikaba biboneka ko umwanya n'umwanya mu gihe Varisito yoba atariko aratunganiriza abenegihugu, ico gihe Colonel Reveriyano Ndikuriyo nawe ashobora gutanga kandidatire agaca aja kwiyamamaza. Amakuru adushikira nuko Varisito Ndayishimiye nawe yatangiye kwagirizwa kurya igiturire no kunyonora itunga ry'igihugu. Amahera miliyoni 27 z'amafaranga y'agaciro z'amadolari zaraciye zinyuruzwa zivanye mw'ibanki nkuru y'igihugu. Dieudonné Murengerantwari yarasanzwe atwara iyo banki yaraciye ahagarikwa arafungwa, ariko mu nyuma kwari ukujijisha no kwiyobagiza baciye bamugira umwere baramurekura arataha ubu aridegembya. Ivyo vyose ngo yoba ari agatego n'agakino ireresi yakinwe hagati ya Varisito Ndayishimiye, umutambukanyi wiwe Angeline Ndayishimiye na Dieudonné Murengerantwari yarasanzwe arongoye ibanki nkuru y'igihugu. Ivyo vyose rero ngo bikaboneka ko uyu Dieudonné Murengerantwari yovamwo umukinyi w'ireresi mwiza cane bivanye nuko ngo bakinye na Ndayishimiye kandi ayo mahera akaba yaranyonowe akabugwa irengero. Abatari bake mu mugambwe wa CNDD-FDD kuri ubu ngubu bakabona ko ibiriko biragenda biba muri uyo mugambwe mbere n'ivyo umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ariko aragenda akora bibandanya kuboneka nabi cane. Amakuru yo kwizigira nuko vyabereye mu nama giturumbuka yahamagajwe na bamwe mu bagabo bakomakomeye cane mu mugambwe wa CNDD-FDD baciye biga ku kibazo c'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye, ngo biboneka ko atariko araborohereza kandi ko biboneka ko umukuru w'igihugu nawe yama mu majambo ariko ivyo avuga ntabishire mu ngiro. Ngo Varisito Ndayishimiye arabandanya kubongamira canke kubangama kubera intambamyi abo bagabo bo muri CNDD-FDD babandanya kwinyonorera itunga ry'igihugu no kurya igiturire kugira ngo babuzuze imifuka yabo. Abanyagihugu bo babandanya kwicwa n'inzara kandi urwo rwanko ngo rushobora kuzokwegera Ndayishimiye akarambaraye mu gihe c'amatora. Kugira ngo amakuru mwene nkaya tubandanya dutohoza umwanya ku mwanya aze agushika ko aho uzoba uherereye hose,
wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke wowe ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizaje bikugira ko aho uzoba uherereye hose kw'isi.